manake Burundi shinga imizi niwe waje kugarukira imyuga mu rwaruka rw'Uburundi ishingiye ku karanga. Manake Burundi shinga imizi ngo manake waraje ndashima uje gutsimbataza karanga. Manake Burundi shinga imizi twikoreye nitwe twakikoreye nukuri nazingura rabe ntaco bitwaye ego kumbeho yo mu Kayanza twanse yuko agenda kanye ego cane ego. Oh, wonderful. Mumukomera amashi. Ego cane. Uko biri umwubahwa asanzwe ahagarariye ikigo Manake Burundi yari yabateye iteka muri no ntara yanyu nziza cyane aho yabakoresheje inama mbere tariki yago twebwe nk'abamenyesha makuru twatereye akajisho tariki bereye ijisho. Rero twashaka tubabaze nka mwebwe twanabonye baba badugije aho mwavuye banze mwari muri mwe mukegera mu bindi mbe inama cyangwa icyo kiyago mwacakiriye gute ni igiki mwumva kibari ku mutima ikaze cyane ku rubuga rwa Manake Burundi TV kugira ngo mwisanzure. Murakoze kumpa ijambo ndashimye cyane ikiyago cabaye hagati yacu twebwe abanyamuga mvabwenge twakigirishijwe n'umwubaho wacu wa Manake Burundi. Nukuri turakengurutse ikiyago cagenze neza cyane turamushimiye cyane yaje kudutera intege. Nukuri turashimye ntitwari tuzi yuko ubwa mbere na mbere dushime cyane ko abona ko twebwe muri ntara yacu ya Kayanza hari byinshi dukora bimunezera. Natwe nyene nk'abanyamwuga turashimye cyane nshima gose ko yatwiyumviriye ko akabona yuko ibikorwa dukora ari byo yifuza. Natwe bikwemereye yuko tugiye kurenza ko inguvu nyinshi kwizira twahora dukoresha cyo kimwe turi kumwe n'abandi bose turi kumwe uko nta muntu akora ari umwe. Twiyemeje yuko tuzokora bigashimwa. Ngende nkengurutse ko mwabonye ivyo nakoze hama nkatera intambwe. Nukuri je ndabikengurutse sinari nibaza ko mubibona. Nukuri je ndakengurutse tuzoguma dukora vyinshi cyane. Je nitwa Ntawumenya Evariste nsanzwe ndi umwigisha murezi. Ni igikorwa amazemwo imyaka irenga 37 iri kwiraba hafi imyaka 40 nkora ico gikorwa. Hanyuma ariko Imana yaranteye iteka yampa n'ubundi bwenge ndi umuhinguzi. Nsanzwe nkora imipira y'imbeho yo kwambara y'ubwoko bwose. Ni imipira tumaze imyaka irenga 5 dukora kandi abarundi benshi bamaze kuyambara mu ntara zose mbere no hanze bamaze kuyitora bayijanayo. Ahanini tukaba dushimikira cyane mu byo dukora kugira ngo tumenyekanishe igihugu cacu. Nkaho muzoyibona muzosanga ari imipira yerekana akaranga k'igihugu cacu n'ivyivugo vyiza bijanye n'intumbero ya leta mvyeyi. Cyane gukunda igihugu cacu. Hanyuma rero nkuko nako ndabwira nsanzwe ndumwigisha ariko uwo mwuga w'ubwigisha iyo ndiko ndawukora ndabona kuri kazoza k'abana twigisha
kuko twifuza yuko abana batava mu ishuri ngo bace baja mu ibarabara. Turaheza rero tukababikira nk'iminota nk'itanu imbere y'uko icigwa tukirangiza, tugaca tubigisha n'ibijanye na kazoza, ndetse nk'abaje imanite y'amashuri abaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza ntibashobore guca baronka ajya amanota bajana ubwo nyene muri za kaminuza. Duca tubigisha wa mwuga w'iwacu, nk'ubu muri societe iwacu dufise yo guhingura iyo mipira nibo dufisemwo benshi, ariko kandi naba bandi baba barindiriye aho bakura uburyo kugira ngo baje muri kaminuza nabo nyene, kubera amafaranga bakoreye iwacu bakayegeranya, turabigisha ingene bagenda baziganya gushikaho baronka minervale, ariko twabwira yuko bashitse mu ishuri baronka kadetante kaya karuhuko baca basimba bakaza bakabandanya wa mwuga kugira ngo ntibawibagire, kuko mu Kirundi ngo utumwuga ukawutaye umwana. Rero turamaze kubona yuko ibikorwa byacu babishima kandi bibafashije gutera imbere. Hamero ndangize nshimira nyakubahwa mwubahwa wacu Deje wa Manake yiyumviriye kuri intara yacu ya Kayanza. Nukuri turamukengurukiye cyane kubera yuko yahaye agaciro umunyamwuga mvabwenge. Twari tumaze igihe kirekire iyi myuga tuyikora, mugabo mu by'ukuri ntitwari bwaje habona nk'uko tubona ubu turiko turafata intumbero nziza. Rero turamukengurukiye cyane kandi turamuteye intege, tuzomugwa inyuma n'ukuri, umwete ariko aragira, ubwitange ariko aragira, twebwe tuzokwama tumufata mu mugongo, ntituzomuhemukira, kuko umwuga w'iwacu kugira ngo ugire agaciro nuko ubwa mbere hoho nk'intara isanzwe ifise ugwaruka rwinshi, bamwe batashoboye kubandanya amashuri. Twifuza yuko mu byo dukora twobigisha ubwenge mu myuga yose isanzwe iri ngaha mu Kayanza, kugira ngo ntihagire umujene n'umwe abura ikintu yokora, kandi twarabitanguye biriko biragenda neza. Rero tukaba twongeye kubakengurukira kuri kano kanya muduhaye. Imana ibahezagire cyane. Mutogenda ntababajije mbega ko hariho bamwe n'abandi bashobora kwitiranya Manake Burundi bakayitiranya n'ibindi bigo, mbega nka mwebwe nk'umukurambere mwavuze ati sinosigara inyuma ntagiye muri Manake Burundi, n'ubuhe butumwa mwoshobora guterera abandi banyamyuga mvabwenge bari muri no ntara cyangwa ahandi kure yaho batumva imigabo n'imigambi ya Manake Burundi? Ico nagomba mvuge ngaha nuko ubwa mbere ho Manake Burundi yazanye akabirya ku bindi bigo byari bisanzwe biza gufashanya n'abanyamyuga, mugabo ugasanga mu by'ukuri baza utabona ibikorwa bigaragara bifadika baje gukora, ugasanga ahavuye mu minsi mikeyi bikamera nk'aho umenga nta muntu yigeze ahaca. Kubera iki? Kubera yuko bashiramo ukuboko mugabo hari ukundi kuboko kuriko kurakwega kujana ahandi. Ariko Manake twabonye mu ntumbero yayo niyo kugira ngo by'ukuri umuntu agaragaza igikorwa ciwe kandi gishobore gutera imbere. Rero Manake yazanye akabirya kubera yuko ishaka guha agaciro umunyamwuga uwo ari we wese, n'ukora akantu gatoyi igateza imbere gushika gashitse aho kerekana ivyamwa bifadika. Nitwa Nibogora Geredi, abantu umuririmbyi akoresha ibicurangisho kavukire. Manake Burundi shinga imizi niwe waje kugarukira imyuga mu gwaruka rw'u Burundi ishingiye ku karanga. Manake Burundi shinga imizi ngo Manake waraje ndashima uje gutsimbataza karanga. Manake Burundi shinga imizi nuko reka umwana ni muto cyane ariko turabandanya tuyaga. Jero navuze nti Manake kubona yashitse ngaho iwacu
mu Kayanza mvuga yuko ari umuco watamanzuye. Nico gituma rero abantu bose bari bugaraniye mu mwijima nibaveyo twitaba ikigomana manake izodufasha byinshi. Ubuhinga bwacu bari budupfuye kubusa, ariko turabona neza yuko umuco watamanzuye. Tugiye kuja habona dukore uko tuzokora ibirama, dukora ibishimwe. Uno munsi rero twari twatewe iteka n'umwubahwa arongoye manake urwego rw'igihugu. Turahiriwe cyane ko yaruteye iteka, natwe atuyagiye ibyiza byinshi tugiye kugururirwa. Nico gituma natwe ubwacu twiyemeje yuko duteze gukora twivuye inyuma, ntituzomutetereza. Turashima cyane ibyiza mutuzaniye, turashima cyane ko mugiye kudushira ku kivi dukore twisanzuye. Hame ibikorwa byacu bigira ico bidufashije, bigira ico bitumariye, biteza imbere umunyamwuga. Ni ukuvuga rero ubu turahiriwe cyane, turashimye, turakengura. Nkuko mubibona nishikiye mu ntara ya Kayanza, ngaha ndi kumwe n'abaserukira abandi muri Sopac. Tukaba duhejeje no gushiraho inzego nkuru za manake, no kuvuga abazogenzura igisata c'imyuga mu ntara mu rwego rw'abigenga, kuko musanzwe muzi yuko twebwe turi ku kivi mu gihugu cose, turiko turakora ibikorwa bisa nibi. Rero mugabo mbaze ndabamenyeshe neza yuko intara ya Kayanza ari nayo ntara ya mbere mu bikorwa vya manake n'amasopake, kuko barakoze birashimwa kandi babaye akarorero. Bityo rero tukaba twaje hano kugira ngo tubatere intege, twongere dushimire cyane zino ndongozi. Hano harimo abaserukira amakomine hafi ya yose, ngira ngo mwabonye n'umutama Jeredi yahishikiye, ni nawe asanzwe arongoye Sopake y'Igatara muri komine Gatara hano mu ntara ya Kayanza. Rero bimwe mu byo twayaze n'izi ndongozi, twavuze yuko vyihuta baca begeranya urwaruka rwose mu ntara rusanzwe rutagira akazi, hanyuma abana bahinga mvabwenge bafise amahinguriro, bafise amasantre artistique, bafise amateriye yo kubaza no gusudira n'iki vyose. Nukuvuga nta munyamwuga mvabwenge numwe, nta muntu numwe ashobora kuvuga mu Kayanza ngo yarabuze akazi. Aba bantu bari ngaha, twebwe natwe muri manake turiko turabakorera ubuvugizi kugira ngo baronka amafaranga yo kuronka ibikoresho, yo kuronka ivyo twita matière première, mugabo kandi tubaronse n'ivyo no kwita yuko ari nk'ubuvugizi, kuko nk'ubu tuvuze tuti studio iravutse y'abaririmbyi mu ntara na karorero, mugabo ntituje muri OBD ya kwandikisha izo ndirimbo zabo. Twebwe muri manake ntitubakorere ubuvugizi bujanye no kuraba nimba abapirata ivyo bintu bakurikiranwa n'inzego z'ubutungane n'iz'ubucamanza n'iz'umutekano. Ico gihe na twebwe murumva yuko twoba tumeze nka wa muntu arima akimbura, mugabo ntatege imitego ku kigega, imbeba zikaza ziraza zisimbiramwo zirya zona wa mwimbu. Twebwe rero muri manake twabemereye yuko umwimbu wabo tuzowuzigama. Kandi si ivyo gusa, musanzwe muzi yuko nyene ishobora umukuru w'igihugu cacu adushigikiye cane, aho yanatwemereye yuko azodufasha kwiga ingene dushobora gushora umwimbu w'abanyamyuga mvabwenge, kuko amasoko ntari hano mu Burundi gusa. Imana ibahezagire. Nakaganuke rero tugomba tumuhe, kubera tumwereke yuko vy'ukuri twebwe turi abanyamwuga mvabwenge. Aka kantu ni yakabona nitwe twakikoreye, so kuvuga ko twahaguze mu magazini aze kuvyumva yuko ari muri bamwe muri twebwe ku mwuga wacu dukora
twaravyiyumviriye turavuga tuti wa muntu wacu wa mutware wacu wa mukuru wacu wo muri Manake nawe narakeneye kubona yuko ahantu yagendeye nukuri yaje tumushashaye nukuri nakantu nyene si ntikazimije cyane wanashaka mugabo kavuye ku mutima w'aba Sopak Kayanza aba bari ngaha ubona bagukikuje baravyiyumviriye ati nukuri n'umuntu muzima ntiyogenda atakintu tumuhaye azozatwibukira ko twebwe abanyakayanza murakoze cyane twakirira ego cyane nakarabe kavuye mu twikoreye nitwe twakikoreye nukuri nazingura rabe ntaco bitwaye ego kumbe yo mu Kayanza twanse yuko agenda kanye ego cyane ego oh wonderful mumukomera amashi ego cyane murakoze twakira ndasubiye kuba hamwiriwe ndanezerewe cyane simfise uko no bivuga uyu ni umwe mu musaruro uva mu bikorwa twatanguje mu gihugu ariko kandi ndabamenyesha yuko Manake irafise abantu inzego nyinshi ziyiserukira ntabwo ari je gusa hariho abanyungirije hariho abagize urwego nshingwantwaro hariho abamambere fondateur hariho kabine yiwanje abo bose ku izina ryabo ndakengurutse cyane kandi ndababwire yuko nzoshikana ubutumwa ibibazo byose mwantuye nzobishikana kandi nkuko twamye tubabwira yuko twebwe muri Manake tutayaga amasigara cicaro murazi neza yuko ivyo turiko turakora byose turiko tubikora ku nyungu z'abene gihugu ku nyungu z'abanyamyuga mvabwenge rero nanje ico ndabemereye ntituzokwigera tubahemukira irindi jambo rya kabiri ndashimye kano kaganuke murerekanye yuko mumfise ku mutima mushima ibikorwa nkora numvise ko ama platform ya Manake mukurikirana ibikorwa nkora mu ntara zitandukanye ubu rero si ivyo gusa no hanze y'igihugu tugiye kubitangura mwarabonye ivyo twakoreye turi kumwe n'abari abo muri Indonesia mwarabonye ivyo twakoreye i Mozambique mwarabonye ivyo twakoze i Tanzania mwarabonye ivyo twakoze mu bindi bihugu bitandukanye ubu tugiye kwagura akarere ku buryo ibikorwa mvabwenge bihingurirwa mu ntara ya Kayanza tuzobishigikira cyane ku buryo tugiye kubironderera amasoko ku buryo atamunya Kayanza azovuga ngo yarabuza hashora ibintu vyiwe iryo niryo teka ryacu nivyo turindiriye nitwabona Jeredi indirimbo ziwe zitanguye gukingirwa abantu bakazigura ari amasede originale abantu yakoze ururirimbo rw'igihugu bakarumuhera miliyoni 10 agatunganirwa mu muryango wiwe akamenya ati nanje ndafise impano nahawe n'Imana irangiriye akamaro ku bwa Manake ivyo rero nitwe tuzobikora n'abatimbo bari ngaha mu barondere mu babwire n'abafise imigwi y'intambo kama mu babwire yuko tugiye kudandaza amasede ariko ibintu vyabo abantu benshi ntibazi ingene bya bintu bidandazwa ibintu by'umuco wacu turashobora kubishira ku masede meza tugategura ivyo bita ama festival tugategura ivyo bita ama exposition abantu bakaza kubirorera barishe batanze amahera aya masite turistike umwubaha Inosa yavuze tugiye kuyavugurura hanyuma hajya nyene ku mastendi tuhashire abanyamyuga mvabwenge n'utuntu twabo bakora ibi uyu mumama yavuze ko ajisha ibiseke inkoko bizanwe hajya abazungu bahaciye bazobigura twebwe tubasigura inkoko icarico tubabwire ko iwacu tutarira ku masahani y'ibumba turira ku nkoko agiye aziwaba akasanga aririye kubugari bimeze neza azoca agira komande y'inkoko nyinshi hari iwabo turondere abantu ubu turafise abaserukira Manake mu makungu tuze turabashira izo nkoko bazidandaza mu Barundi bari hariya ivyo twarabivuganye n'abakuru barongoye diaspora yuko tuzobifashanya kandi iterambere rikadushwaramwo Imana ibaho umugisha.